we rero iyo umaze gusohoka ubugari bwa mbere buri nga mu Burundi ko iyo abatabugari buri mu Burundi kigingi ari kugumayo Satbe ari kugumayo Double J kiri kuba ari kugumayo Bifesi ari kuguma muri Australia mugano fait que bazi neza yuko source yavyo ari nga kuri ubutaka ai kwa Evariste nga igice kibariro ni cyaye uracomoka ari uravyumva kugira ugira agaciro mu nzu kwa Evariste umva roga bro iyo ugize agaciro mu nzu kwa Evariste urabyumva no hanze baca bakwemera ntibasubire kuza baridoga ngurumva ngo ntibatubona ngo ibyacu ntibabivuga ibiki ngurumva urabona oya waronse deal tegekanya amahera ya communication yo deal wawe ko ni branding kuri wewe ikintu ciwawe ni wagikorera hanze kikaba bien communique abarundi bakacakirana ubunini kwera abakommunikateur ni we ikintu bakigira kinini cyangwa bakakigira igisanzwe cyera mubwiye ati bayi Satube exemple y'umugambo uri simple namuhaye agire maison y'abatezi bakarabasasi yes uno mugambi uri direct kandi branding yawe man inzu ngazi keneye gukubitwa karabasase ni nyinshi ashagira maison karabasase bwati umuntu wese ubujumbura keneye karabasase nziza Satube abariza kwa Satbe karabasase Satube karabasase fresh wo nka Semavumba nambo yaronka urabona yuko abandi abaririmbyi ayo miliyoni uvuga ko mu muziki ndundi boba bayakuramo cyane gose muzika ugeze cyane gose none Alvin Smith ntiyavuze yuko DJ Paul igeze kumuhereza amahera menshi mwanya muto yes muri Primusic badaboje ntibabaye 15 million okay Esther Nish Bface na Oleg muri Tagata na Primustar ntibabaye 15 yes bazi bahaye mugabe ingorane nk'uborega umubagiye ati niya investment wagize narari abana ukacugenda ahantu mu hoteli ugafata hoteli panda mois hazuyu sa sta mwijoro akazo wundi usanga ufise dossier z'amada nk'igihumbi ngo nawe ngo rero ngo c'est pas comme ça. Another day, another vibe, another blessing. Call me Fizz Killer. Fizzy. Kafasha wakazini. Yo, neza. Ego. Yes, abakunzi ba Yaga Tech TV murabizi neza iyo twakije kamera tugafata ama microphone tuba dufite ivyo tuje kubabwira. Ego. Na cyane muri wa mugambi w'ivyunguka. Ngira bako barabona hano twaciye bishanga. Ego. Twavuye mu gisagara ca Bujumbura. Ubu turi aho bita Ibuganda. Kwa Simbizi wasema vuma. Abafise amaso abona neza ngira bariko barabona inyuma ko hari vyunguka. Mbega. Reka kwanza mpenda kwakire Simbizi wasema vuma. Yambo cyane Fizi. Umeze neza? Genda aho ndashima Imana. Urugendo rwagenze gute? Rwagenze bien je namino. Burya ubu abantu benshi bakunda kondondera buja kenshi uzobabaza turi ndi ruguru. Ego kubera uwo imigambi mizima nasanze iri ruguru. Mbega Simbizi kumenga uri kora kwepa entertainment kuntu kimya. Oya biva muri entertainment bija mu bindi mwene wacu. Jewe urumva hari jambo twamadushikiriza nga ku ma social media. Mwaga tusanga abantu nta importance babiha. Si rimwe si kabiri namambwira abaririmbye ati ayo uronse raba investissement ukora. Urabiva meno wacu. Yes. Namba ushoye kuronka nka concert imwe ukaronka miliyoni umwe ukaronka miliyoni 2 3 urabyumva? Bana iki kiraro ubona ngaho iki. Iki kiraro iki. Ikiraro cyatwaye budget miliyoni 2 gusa. Umva 2 million kubaka no gushiramo ibitungwa utangura na diri. Uravyumva bikunguka turabare nk'inyungu irimo nga uravyumva urumva ga bro
kuko namambwira abantu namba ukeneye kugumuhagaze muri entertainment uhagarara iyo uri kure investisa ufise ibintu biguha ama income uravyumva ko hari igihe ibintu dukora ama opportunity turonka ntawo harira ibiraka turabironka yes sivyo mugabe ingorane n'ibiraka turonka muri entertainment ucumengo n'ibiraka vyamaho ushakura nk'idiri rya show imwe bakubita miliyoni 5 muri ugacubona uko umengo uzokwa muronka amasho bagufata ya 5 miliyoni yose ukacondira idemo yarakwimye ukemera nyene ugaheba ni miliyoni 2 kugira uyemeze kugira uyisundu ewe urumva usanga rero za miliyoni 5 ziheze pyaki mana amahera uri kuraya konsuma utari kurinjiza bro ahera n'ingoga bavyumva me gucuvuga ati okay 5 miliyoni ko ndazironse sivyo kugira ejo nzogumana igihagararo kizotuba bampereza imiliyoni 10 reka ndabika iyo investisa kizakirangiriza make ku buryo nguma mpari ngumana umutagato nguma ndi fresh uravyumva ku buryo ejo umuntu azoza kundondera nzobe namaze kuduka namanda aba example muri MJ Diamond Platinum muri Tanzania opportunité za mbere yaronse z'amafaranga yagiye ari investisa uno musagaciro ka Diamond sagaciro ngo kubera ngo imiziki akora oya ndikora investissement yagize n'amafaranga afise bashaka kubona umuririmbyi babom kadutse dutanga example nonga yes mu baririmbyi bazimvye Natasha arimo suko ngo azi kuririmba ngo biki ngo afise ndabeka ni juste gusa kubera brand yiwe bazi yuko afise iki afise amafaranga yakoze ivyunguka rero ufise bazi yuko ufise akanoti n'igiciro gica kiduga uzurabe abaririmbyi bose byitwa ko bafise amafaranga nibo baririmbyi bambe baronka amadiri menshi kubera ijana rija yirindiriri kubera ababosi batanga amadiri ntazo riguhereza ngo ni kubera umuteye ikigongwe oya urabyumva oya ni umuteye ikigongwe mu nyungu ziwe zirimo urabyumva rero wewe namukeneye byo kuronka amadiri mazima kora ivyunguka uravyumva kora ivyunguka twaduze niki n'imburugini none wibaza yuko imburugini yes ari imburugini ijya mburugini irashaje uri karayiraba ko giye kibaza we nangwa ningo ndabikubwira imburugini ku buryo yoba yoje ahantu hose nivyunguka biba bikora yes c'est-à-dire namanda yikorera entretien uravyumva icyo hari nazambwe ngo imodoka yama muri garage ndazi neza yuko ari imodoka ikuze imodoka yakozwe 91 yes yashitse ku butaka bw'u Burundi 98 uravyumva inja mu minwe mu 2020 uravyumva jungu mandemara n'imyaka 4 mugabo n'ubiracaja hose kubera iki entretien niyo mpamvu nca nkora ivyunguka namba shobora kuza ngaha cyane nkarimba nkagira iki nkafa nkaraba ikintu nkora ndonse nuko juste ariyo migambi bundi ko ndakora ni miyo migambi bundimwo uravyumva naye naje ngaho kugira ndabi ko arantu ngomba kubaka ikiraro ikiraro ni cyabato yabanje ni a petit frère ba muri Canada urumva yuko nabandi bakora ivyunguka cyane bavyuka ba diaspora ubu uyi ngo diza aza gusari yagiye namba yaciye ibiti namba aba yakoze igisiti namba yaturuye amakarato namba bagize ibiki ubu azi yuko ari ayaronka rushi lo minimum umunsi yaje ngaha dufate nk'abana badata wacu n'abakuze banje bari muri Canada none ubona ni yaza ngaje aje nko muri vacances ubona ari ngwana nazogira z'amafaranga nta ngwana shagiye y'amafaranga kabisa kwera kenshi ntibarenze ukwezi kumwe urabitse mu diaspora kiretse bakora mu biti ashobora kumara 6 mois mugabo bajya abandi baba bakora mu yandi majob niki babahereza konje ukwezi kumwe ku mwaka c'est-à-dire aje ngaha muri vacances akaza gutembera hajya hari inama hajya hari ingurube hajya n'igisi hajya sinze ko abonye hari amafi en niyo mpamvu bose bambwiye yuko niyo narinje ngaba bambwiye ati byubatswe kurangaye 2 millions ko yenda afise ahantu mu rugombo hari ni nanje kubaza ibitunge n'ibingene bibayeho abakozi bababonye baba bicunga byose menye naje ngaha kugira pour récolter les informations kwera ni umugambi ngomba nce nkora nanje ngomba korora nkuko ko ndafise aho no ko implanta kano kantu
urumvaga bro yes so rero usanga rero ivyo vyose plus ngenda create ahantu henshi nkora ama revenue plus nivyunguka bica biduka horambwiye ati sema vumba nshaka kunshishiriza ikintu kuri page yawe aya sema vumba nshaka yuko dukorana kuri TV yanje aya muri ico gihe ati sha none sema vumba ndamuhanga batwanza kwibaza ati none je ndamuhanga erega agaciro arabana ngo sema vumba ngo yambara ishati imwe yambara iki poa sawa none abasoda bambara impuzu zingahe abasoda bambara impuzu zingahe umwambaro umwe w'igihugu abapolisi bambara zingahe umwambaro umwe w'igihugu ngasha ntangara nk'umuntu abari karagirizo commentaire akora muri banki namba mwembara namba ari 300,000 namba ari 500,000 kuko yambara impuzu imwe gwe namba akora muri BCB bamuhaga credit karo karamusaza je ngandi ko ndakora je ndumufundi ugasanga ukora namba ari he bagwaga credit kawe uri kuraza ngaho je nanje ata credit ndiko ndasaba ndiko ndakora imigambi nta deni twebwe je papa niwe yambwiye ati umufundi urumva umufundi niwe muntu wenyene uravyumva ashobora kuduza inzu yose ata deni ya service ata credit rero iryo jambo rero ngoma ndarikurikiza uravyumva ubu ndabona neza yuko ivyunguka ndonka muri entertainment uravyumva ndakumva birakwiye ko nanje nokora iyindi migambi ku buryo ejo attention ya entertainment bigira igihe ibihe byose ntiwamaho hariyo icyo bita ari mu bihe vyiwe uravyumva rero nambona musi ndi mu bihe vyiwanje ayo ma opportunité ngana ndaronka ubwo buraka ngenda ndaronka ifonze ndabe ati nuko okay fresh reka nanje ngero investissement ku buryo ejo ni naba ntari mu bihe vyiwanje nzobe naragize iki naribikiye c'est comme ça yes tukiri ngaho nyene ego uti wewe ivyunguka yemwe urabikora mu entertainment hamugakora iyindi migambi yawe yunguka nta kindi kintu ntunze kitari entertainment ni entertainment yes wowe nkasema n'igitoro twakoresheje mu kuduga n'icyavuye muri entertainment yes akahuzu nambara buri munsi nisenge nambara buri munsi iyi senge wanashaka nayiguze numusangiye ngiye gukora emission muri Buja Town TV bona amativisa dufitanye ama partenariat cyasanga impundu nayo nambaye nayo maziye kuyihakoreshereza ndaguye no senge nayo kumana nice sky turakora content base bwa tene n'ubundi ko bampemba amafaranga bampemba hararenze no guri senge haraguze agasenga naraguze 35 bare kwe agenge nano bakorera hari mwaka magazine kauza yego sesa ni investissement bro ni investissement wowe nkasema vumba nambo yaronka urabona yuko abandi abaririmbyi ayo miliyoni uvuga ko mu muziki ndundi boba bayakuramo cyane gose none Alvin Smith ntiyavuze yuko DJ Paul igeze kumuhereza amahera menshi mwanya muto yes muri Primusic badaboje ntibabaye 15 million okay Esther Nish Bface na Oleg muri Tagata na Primustar ntibabaye 15 yes bazi bahaye mugabe ingorane nk'ubu Oleg umubaje ati niya investment wagize narariye abana ukacugenda ahantu mu hoteli ugafata hoteli panda emwa hazuyu sasta mwijora kazundi usanga ufise dossier z'amada nk'igihumbi ngo nawe ngo rero ngo c'est pas comme ça urose opportunité y'inoti iyumvira undi mugambi ukora kubera nivyo bizawukomentena bituma yabi ari ikintu kitwishe twebwe dukora muri entertainment imicoro gucora ukabona haje nk'umu diaspora kwandikiye akantu w'ikintu cyambere ucubona no kumucoresha urabyumva yes gucora ego umuntu acoresha kubera iki haro lifestyle budafise kugira ushobore kwimente no gumura umusani wambara agashati kameze neza utagate usohokana abantu sivyo kwera buryo umuririmbyi lo minimum ategeza gufata basi na rimwe mu kwezi agasohoka neza vyanyavye hamwe aho bagusanze wicaye bavuga ati ego ati nakayicaye haje baravye no kumeza bakaraba abantu babagukikije bose bafise icupa bwati shaka gusorora Heineken zingahe facture yose ari wewe
urabyumva ibyo ni ibintu bitegereza kubura umuririmbyi yiyemera urabyumva Yes. mera ibyo rero ntibikunda kubera nta investment tugira turindira show aha turi mu gihugu uzokora umuziki uriye hiti umugani wanuze nya wa mitina mbone ngeze kuvyandika ati ebana mu Murundi uriye hiti uronka abasheri bashasha je ndibuka igihe kira uri noji agisohora ntuze nya legend namusanga kwero namusanga pro box taxi ataje ebana bademe abademu rabaronka bashasha uri kuri hiti abademu bashasha abagenzi bashasha baguha inzoga nazo plus uzinywa cyane uri kurakwegama bya bigwara amagute kubw'inyama bitigu ibiki none ivyo byose at the end of the day urashaje cyangwa igihe cyawe kirahavuye bigusigiye ingwara uzoca wivuza ku mafaranga bavuye he kandi investige ama opportunité arahaba meme nabo ba diaspora bavuga sivyo nabo ba diaspora bafise imigambi lo minimum famukorana umugambi uravyumva uri hiti je ndibuka ama opportunité menshi yigeze kuba uno musi niho abarimvye amwe bariko barizingwa ndaza ama opportunité menshi yaje agomba guca kuri satbi mecho giye ntiyabitahura karabasasa satbi ari gukoreshwa ona igasho yagiye mu Sweden yes je ndibuka ndiko turabimupangira 2019 meya gacha kuzanira ama exigence ko abari mu bihe vyiwe yes ntajanye na cameraman ukurazana ibintu byo muri Sweden ko yagiye wenyene hari mu cameraman bajanye wapi bakiri kuko bagiye muri ari mu Bufaransa hari itourne bayirukamwe gushikana visa yabahereye ko ariyo bakiri hari ba cameraman batwaye nta manager batwaye tukiri ngaho nyene twumve uko mu cameraman ico gihe yarinde urumva ndiko ndabikubwira yuko hari ama opportunité yagiye arahaba sivyo yes hari ama opportunité yagiye arahaba ayo ma opportunité jewe nariko ndayakreya kugira bo abadugize CV uravimvaga bro yes kugira CV yabo iduge haje umuririmbyi hariho ama point kugira ushobore kuba umuziki akwiye sivyo yes ugasanga nk'umuririmbyi ari hiti niki mugabo nta na diaspora iramutumako we rero je araba diaspora twavugana ico gihe uravyumva yes wanashaka rero n'abandi twavugana nk'abitwa ba Boris Evrar je ndibuka igihe twayaga c'était en 2018 nyene uko ndiko ndamubwiye ati none nta kuntu basi bano baririmbyi bacu canka baki muze murabatwara baza gukora show ngaho bakaza kubateramisha nambwiye ikibazo ni visa mugana ko mu nyuma kigingi vyakunze yaragiye muri Canada yaragiye he uravyumva so ibi rero ni ibintu bituma iyo umuririmbyi asohotse nk'ubu kigingi waza ko wowe nyine uvuga ati ngoma ndamuhediri Wino banza kwanza kwibaza ati eswe aza kunsaba ngaho kubera iki umuntu mbona guma comoka hanze sesa we rero iyo umaze gusohoka ubugari bwa mbere buri nga mu Burundi ko iyo abatabugari buri mu Burundi kigingi ari kugumayo satbe ari kugumayo double jack iri kuba ari kugumayo bifese ari kuguma muri Australia mugano fait que bazi neza yuko source yavyo ari nga kuri ubutaka ai kwa Evariste nga igica kibariro ni cyaye uracomoka ari uravyumva kugira ugira agaciro mu nzu kwa Evariste umva roga bro iyo ugize agaciro mu nzu kwa Evariste urabyumva no hanze baca bakwemera nivyo biga dernièrement je namanda yibwira abaririmbyi imbere yuko tugwana ngo tube international ubanza kwanza kuba loko none kuba loko nimisigura kugira agaciro kwanza iwanyu neza cyane urabyumva yes iyo iwanyu wizewe abantu bose bakwemera nabo hanze cyabwa ati wemerwa ninde n'uyu urabyumva niyo mpamvu rero burya ayo opportunité ko ndakubwira abaririmbyi twagombye gucreate ico gihe ntibari bwa bitahure mugabo uya avec le temps baramaze gutahura yuko uno muziki hari ibintu bikenewe hari ibindi bintu wemerwa korera n'ubusa nivyo bita sacrifice yes urashobora kubona uti ko ndonse amahirwe nkatumwa ko hanze reka nakamahera menshi rero ati ndabaje or le fait que usohotse muri CV wabo hari biza kuyongera
yes muri ico gihe n'agaciro kawe gashakagira iki gaca kaduga kubera ari uronkera amadiri menshi kuko uvuze ati je mvuye ngaha ngiye Buraya none ubaza yuko abasani bakora kahe kazi nayigeze kubereka muzenya Auguste none yaje ngana nk'amadiri menshi akagenda kurimba ku kirimba agira iki y'amadiri y'igihugu akayajya fresh ibi mugabo ubuzi butuma aguma hagaze ahana kura amahera akora mu manuze mu entreprise hari akora umengo ibintu by'amakeke keke ziwariye n'umuziki na hamwe voilà bisigura iki mugabo umuziki akora ntacha ukorera abanyamerika oya arawukora ku buryo mu Burundi umuziki ugira agaciro ku buryo n'abarundi bari muri Amerika hagize ibintu biba bacamwikorako cyane gose ni uko habaye MT number 1 yes ari aranja nga akagira agaciro kwa Evariste ku buryo ageze hari yabaye ibintu bacamuturondera MT number 1 ati ngo wewe voilà c'est ça kubera iki agaciro karihe ga kubera hari nivyo ko ndagenda gupambana nabande bari hana nabande hari yabeze kani oya ucupambanira ukagira agaciro nga aho gaciro ko nga gacikasubira kuguhereza agaciro hari urabyumva rero nawe n'uri ngaha rero avuye nga akagenda hariya abo nga bacha bamwemera do plus avyitwayemwo neza cyane go usanga rero nabahora baguhereza ikiraka namba mu ntango bahora baguhereza 500 nga urinde ukagenda ukagaruka facture yawe ugize amahirwe ukaguma wemewe kuko kenshi abaririmbyi yo bagiye hanze mu Burundi urabitse y'abaririmbyi bametera ronsa amahera agize iki na promotion bacha bayikata bacha gukanceling yes tukiri kuri ico nyene waravuze uti umuririmbyi wese afise gihe ciwe ko abakwiye no kuvyaza umusaruro ico gihe ciwe umwanya ronse kwera ubu isi nka kera ubu uri ku mwanya menya yuko n'amafaranga yaronka kuko nawe utayaronse mu miziki directement ngo nk'amasho basi YouTube irayakwinjiriza ko ndazi nk'ubu nka Belissima canke irya sitaki ya D1 nuko fait dufate nka sitaki nuko yatwaye amahera menshi production kuja muri Tanzania ugira iki mwe nka Belissima yitekeye nga telefone indirimbo yakuje umuriyoni haga nabuze ni dollar 1500 hagiye maze kwinjiza cyane gose urabyumva none avec $1500 uyakubise kuri marché noir urazi no tubufise menshi sana sasa yes usaba yagufatanye menye ko ama eruta yabika mu nzu bayagufatanye biragusha bawibaze mugabo naho yashira kuri marché noir aguma mu Burundi Sadbi ati mubonye dramati imisi 2 atavugwa ngo yazimye bega mwasaze mwacomye canke muvuga ivyo mutazi Simbizi wasema vumba abivuga kwiki aho kajambo kari trend mw'iyi minsi mbo urumva ngo nta ndirimbo ubu umurundi nivyo ega iyo ni ya hypocrisie abarundi dufise nararavye dernièrement hari show yigeze gukogwa n'abarapere ba kera bo muri Etats-Unis atari ndirimbo nshasha bari bafise urazi abantu bayitabiriye urabyumva aha twebwe ingwane dufise je nka jari umaza umwe ngo atabishasha duherutse kubona sivyo par contre post je nka posting up every day nko kuri Facebook nshira ko misi yose kabisa urabyumva mbo rero ivyo na majambo amwe y'abantu nayo gucana intege we igikorwa kirahari nta emwa hari n'abandi je ndibuka abarimbye nka noze mukombozi kera yarasore indirimbo imwe ku mwaka kiriku yarigeze kumara umwaka wose tandirimbo nimwe asohoye kandi arahabwa amadiri cyane gose urabyumva so rero impamvu ivyo bintu bihari urabyumva naho n'abaririmbyi nabone ndashobora kubatako amakosa yabo umuririmbyi arasohora indirimbo ko uno munsi umuririmbyi akubwiye ati dramata mazi imisi biratavugwa imisi 3 bavyumvikana ifo gukrea ama content bagume bakuvuga ko uno munsi isi no munsi iri mu kuvugwa kera niho indirimbo yarasohoka yarashobora kujya hit je ndibuka ko twashaka gusohora indirimbo igaca muri emission dufate nko kuri au-delà du son
iciye kuri Odela Dison iciye kuri Odela Dison gusa hakiri televiziyo imwe iyo ndirimbo yaramenyekana urabyumva hari igihe ushobora kugira nk'amahirwe indirimbo yawe imbere y'amakuru ugasanga barayishizemwo urabyumva mwapanze akarere kuri nuze basanga mu technicien arayigushiriyemwo niko n'indirimbo za kera zagiye ziramenyekana urabyukwera ico gihe abantu benshi bari connecté kuri televiziyo kandi wasanga hari emission imwe nyene y'umuziki no toza kurabira imiziki mishasha urabyumva ico gihe byarakunda mguno munsi abantu bari connecté kuri telefone bose nuko cyane we sinakumvye mwamikazi kwisimu bari ko barapfa telefone nande na mama wiwe induru ati mpa telefone impa telefone umwana w'imyaka 2 urabyumva jewe twegeze kwicara nawe ndahantu bwabaye bwa mbere numengo ndijene uri umwana yanyase telefone kandi uyimwaka ari concentre arafise ibintu vyaguma yirabira kandi arakanamenye biheze hafi yonda kugira ashiremwe ibindi no kuronde umwana wa 2 ans imvero imbere hameze gute rero hari abantu munakubwiye ati none ati yazimye nk'ubu yazimye nk'ubu habonetse impamvu mumbagije kuri Satbi yabivuze yes sibyo Satbi yabivuze uciye umumbaza umva content ivuye kwa Satbi Mga babisaba rero abo baririmbyi bonyene abonye ati ma media sindimwo agakire impamvu muvuga yes mugabo ari nabandi baririmbyi nabo wihenze ukabavuga ibi beef Chumengo ni beef ya niki hari umuririmbyi kweri yasanze inbox andunkira audio 30 oh umumvuga hanundi muririmbyi yes harundi muririmbyi ndiko ndavuga ibintu bya Belchris navugije mwo audio yo mu kiganiro ansanga inbox ngiyo video ngo bayifuta atari n'ibintu bibi yavuze tuvuga ati none mwebwe o juste mushakiki munyuma bakaza wewe nufise ukuri ku bya Belchris yes plainze ukuri kwawe washikirije sasa ariko cyusanga kai sinavugije na audio yose hari abantu batemera ko Belchris ari mu mpimba wasanga rero abarimvyi bonyene baratuma umuntu adashobora naho no mubona dufate nk'ubu ari umunsi tugeze kubona nka video ya Big Fizzo koresha umwanya postinze Fizzo yaborewe gusa ndamukundira Fizzo rakunda n'umuhindatena ntangorane ça fait partie ya contenu Fizzo ntangorane ikibi gusa nuko uzurashyiriramo famille yiwe Fizzo aho uzomusangana yako ari mu bunure ari he ntangorane ye akura tatizo urabyumva gusa ntugende kwemplikamwe abandi bantu ivyo bintu bitagira iki bitabaraba urabyumva hari ababitahura na Satubarimo urabyumva hari ababitahura ivyo ngahe n'abandi baririmbyi wihenze ukavuga inkuru yiwe d'abord naho uvuga inkuru mbi canke nziza bimunezera n'ibitamunezereza byose ubivuze iba ari inkuru butanze kuko si ngombwa umuntu azokamuvuga ko ibintu byiza n'ibyo ushobora kuronka urabyumva rero hari undi muntu rero umuvugiye ivyiwe ibi beef niyo mpamvu rero uzosanga bakubwira ati none naka yazimye kubera iki nta maeko urabyumva yes nta maeko ntari karavugwa ntibakrea ama content game nagishoye kugira analyse kuri D1 na Dramati na D1 nawe n'ujuze uvuga ngo yazimye kubera iki mwitangaza makuru nta kintu nturonka indirimbo yo yakwigiye miliyo sibinayisha ikindi indi nkuru uvuga ni yaye Fumugenda ahantu kubita umuntu bakubohe D1 bamuboshe basi mununga yavunaguye ati hajya bagiye yagize ama infection inyuzi zaranse kuvamwo basi baronke byo havuga yes bati umuntu yamusiramu nabi ibe ni nkuru kwavuga ati bye umuntu yamusiramuye mu bitaro kajana mu bitaro gafata nk'ifoto ajyamye gutya ari n'abaganga gutya bagomba ku fresh content uravugisha abantu nk'inshuro 2-3 hari n'aba diaspora hari n'abantu bafise umutima uri hafi cyane n'aba diaspora gatiyona kayagwaye operation yikeneye $1,000 akaja kuranga n'ingene ubaho yes il faut créer mabongane ba créer barindira ngo asore indirimbo kugira ngo akore mediator or ntazi gukreye ikintu gituma itangaza makuru rimugira ko deba
uribuka ibintu vya Bifes na Dramati yes ingene twaronse content itangazamakuru iraronka akazi je ndaronka akazi urazi amafaranga ninjije muri affaire Bifes na Dramati mengi me Bifes akasanga box cyandambwa ati ayo dossier ndayihagaritse ati ndabihevye Nima buca wumva ngo Dramati yazimye ngo Bifes yazimye kubera iki Simbizi ntiyicara ngaha aje muri Yaga Tech TV mve ngaha nje muri Kazware mve ngaha nje kwa Randi promoter muri top mve ngaha nje kwa Gael hose ndiko ndavuga wa muntu moya affaire ya Buja yanuze nka ya Dramati na Bifes yarazuye Buja FM with connection yarapfuye yego kwete bijya warabonye ko with connection ya rest in peace kadavere kera barayihambye aheza mwijuru turindire kuzohera mwijuru Buja hit connection isubira kandi kuzugwa nande nijya case yabo bisigurika ama content rero abarimvyi bonyene barafise ukuntu bonyene bataramenya ivyo barije iyo umuririmbyi ambwiye ati je ibintu ukuntu nashambwiye ati n'imiziki yihebe bihebe ufumuza korora nk'abandi ukazoro nk'amaye ingo imigambi ni myinshi aha urorora mbe amasenga murayagurisha amase nangahe iki amase nababwira mugaba amase yo murayagurisha urumva aha byose ni deal wananga hejuru pro musi namase bona haje abaji batora badatabuja nibo babitsi urabyumva yes none wowe uzi neza yuko ati udakeneye kuvuga uri muri industry nguburero bwiza y'ingorore uzakeneye korora azomwe ndamubwire ndamushikane ngaha bamugirira akadevi ko nanje ubunyene ikiraro nk'iki nakuye ngo mandacubake urabyumva mugabo entertainment sindayiheba ko niho nzokura n'amafaranga yibanze nzo ndahemba abakozi bazo bariko barakora mugirindira yuko imitahe wishizemo yizana urumva nuko rero biba bimeze yes Simbizi wasema Vumbati Mr Champanye ntagire ngo nitumubona turamubona yego ariko ingorane yiwe nuko yisangiza ivyunguka yego abantu dukurikirira Simbizi wasema Vumba n'abakunzi b'umuziki ndundi dutahura iki kuri iryo jambo Simbizi wasema Vumba Mr Champanye aguma yidoga ngo itangaza makuru ngo ntiribona ivyo ari karakora yes oro ntibazi yuko bose bamaze kuja muri systeme yiki ivyunguka hajya Mr Champanye aravuga ati jewe namaze ko Mr Champanye haga n'umuntu wa mbere afise aba sponsor benshi ko abantu bibabona Mr Champanye benshi bari muri Canada bari baramuhereza amadolari akwiye urabyo hajya namba bakwiye biga bintu bari karakora bigire na poano nga arafise kurondera umuntu atebana Simbizi je naronse diri ngiye ko mbangire tourner muri East Africa erega nibi nakubwiye utemewe localement utemewe naho uzokora ibitangaza gute hanze tunapita turengana turabibona yego turabibona nta njya zirimo ubu bose bakora ivyunguka ivyo urimwo uri mu vyunguka yes ihoteli warishe muri Kenya wayirishe amafaranga sivyo umutaximan akudeplace muri Kenya muri shiki amafaranga namba ni modoka yakoso wayirishe iki amahera twabibonye none iyo media ukeneye yuko izobiha inguvu konzi bro ndazi n'ama media yo mu bindi bihugu ararihisha konte turagura uragenda ajya nanganye n'ente y'abavyo n'amafaranga nonga ndazi hari abantu benshi bakeneye emission ku mativu nakabwa ati ni 500,000 ukeneye emission nga leta franc ukeneye emission urakeneye iganiro 500,000 haya zakeza zaje imbere ba Juste Gael bande bose barafise ibiciro by'ibiganiro amafaranga mukora ukeneye interview sawa barafise ibiciro biri fix na facteur na resi bakagohereza ariko na TVA ikori uravyumva yes ngaha birahari rero tureke ibintu by'amasantima twaraze kuja mu vyunguka wewe uvuye ngaho ukagenda hanze hari abantu bavuze ngo ibintu ngo kingorongora ariko arakora muri South Africa ko yaronse diri hari timu yasize ngaha ivyunguka isigara iramuvugira ati mukurikirana ibikorwa wari bibaho ni tubiri clair ubu sigiturire nakazi jewe mfise umunwa ndavuga ukeneye ko ivyo bintu tubihereza inguvu sigama none umwana wanje none acagiki mwamika imburugini yanje iko igitoro kivahe je nshoma igitoro mvi Bujumbura nduga ngenda kugira mvuge wewe atavyuka wamaye
negative turabibona nibazo abese ibintu tubibona nukuri kw'Imana abaririmbyi bose ivyo mukora turabibona vyose mukora ijana kwijana kandi ntabuyajya burimwo ingwane zanyu murikorana Hamahera abantu babavuge leta franga Uja FM barafise ibiciro vyabo vya promotion PJ Classic barabifise natwebwe twikomeje dushobora gufata umwanya turiko turakuvuga turafise ibiciro vyacu yes zana mahera tifise imbuga je nk'ubu mfise plus de 1 million bankurikirana kwezi plus de 1 million yes nayibonye plus de 1 million abantu barenga umuriyoni bankurikirana none abo abantu barenga umuriyoni mengo ni n'ibihumbi 300 bungeze 1 million 500 ni presque abarundi bose bakoresha Facebook presque bose kwera je nta munyamahanga posta sindi babandi bavuga bati ngo nagiye ngo na postinze ngo naka ngo yavyaye ngo ninde ngo yagiye kuri stade kuraba umupira ngo inde je postinga ivyanje n'abarundi urabyumva yes abarundi bisubiye ko aba bantu 1 million 400 ni audience y'abantu bumva ikirundi cyane gose urumva sibake kabisa narababwiye ati abankunda n'abatankunda mwese ubungiye kubadandaza kandi kubadandaza c'est-à-dire kwa ndakubwira ati je mfise abantu nk'aba nkurikirana wowe nawe ukeneye yuko ivyo ndabicisha kwa yanje impa nawe mba nivye ejo hari umupetara aho yanzaniye 50,000 ibintu namukorera kuri YouTube akantu gatoya namuhindurira gatoya tu cyane ati amafaranga yawe aya mafaranga uje kuma je sinze wayakuye namba wivye namba wishe namba wayasofye namba koze idete ivyo ukora je ntavyonze ati mugabo jewe yahaye urarako nkoza kati bisigura yuko jewe namahera yagusa ntora oya ntawe niba mfise services ziwanje uzitahura arazigura utazitahura arireke rero impamvu rero barimvye bagenda bakidoga ntibasubire kuza baridoga ngo urumva ngo ntibatubona ngo ivyacu ntibabivuga ibiki ngo urumva urabona oya waronse deal tegekanya amahera ya communication yo deal iwawe ko ni branding kuri wewe ikintu ciwawe ni wagikorera hanze kikaba bien communiquer abarundi bakacakirana ubunini kwera abakomunikatori niwe ikintu bakigira kinini cyangwa bakakigira igisanzwe ugiye gukora amateka hanze abo ngani babihereza agaciro ntibije ku ma headline y'ibiganiro ntibagira ikintu ntagira na commentaire nke bavuga muri cyo givyo babineglige urabyumva Fizo niwe yigeze kwandika kuri statati ati uyi ntibabone byo kingorongora ariko arakora ngo bari kubujyaje men ngiye kuraba uyu nasanze ari bwabo boom katuntu bicara ahantu mu gasare boom bateka dutume ko naka nutuntu duto vraiment umuntu atokigwaragira communication tout simplement gusa le fait ko abamaze gusohoka akagenda hanze agiye mu kazi ni vyiza kuri ko biramuhereza amahirwe menshi yo kuronka visa nizo mu bindi bihugu hajya visa ya South Africa niba ziroroshe kuronka iragoye sana uronse visa ya South Africa ukagenda gukora yo show urashaka kuronka ama opportunity yo genda gukora show no mu bindi bihugu namanda bivuga ugiye gusaba nka visa yo muri Etats-Unis canke ya baraba muri visa ya mbere waronse si réellement yo kuri umu artiste uri umunyamuziki mugavyo se babimenyeshwa niki ibyemeza n'ivyaye hari igihugu maze gusohoka mu giye gukora yo muziki yes uranyumva rero ni vyiza yuko abaririmbyi bacu ko ndazi motif yatumye Kingorongora agenda muri South Africa namba motif yari ko ajya kuja kuvuza umuziki ni fresh ko muri visa baravyandika ni bon sana umva gusa bimwongereza amahirwe mugana akeneye ko ivyo bintu uko bikose bigirwa bininiya akora akazi k'aba communicateur yes aba communicateur rero barakuze sikuvuga ngo bakora ivyunguka ubu twarakuze twaratahuye mo wese akeneye gufungura ego kuko hari n'amajambo ilya nka 5 ans navuga nahanura abaririmbyi ndababwira ati dufate nka Satbi Satbi ndamubwira ati Satbi niwe murimbyi yagiye hanze cyane za Rwanda agenda gukora indirimbo mu Rwanda yagiyeyo kuva nka za 2013 uko za nyandika mu gitabo cy'abakuzi bawe kera mandimba agiye gukorera mu Rwanda n'izindi
yaragiye za Uganda za Karabaya za Feel Love za No Love azikora muri Tanzania na zande arashobora kuba ari mu baririmbyi bamaze gukoresha amahera menshi baja hanze mu muziki kandi ivyo je namenye ngati sat ibyo bintu ntibikenewe urabyumva ni abarundi ivyo sivyo bakeneye abarundi bakeneye daboro babizere nimubemeze kwanza mu byo musanzwe mufise aho uri kuraja mu ndoto ayo n'amaillusion uri kuja mu vyifuzo umurundi rero ntuzomuha ivyo yifuza ntuzokora ivyo bifuza uzokora ibikenewe wewe uramenye ati bakeneye iki iryo jambo yararivuze nabimubwiye kera akambona yuko ndi umwanzi wiwe ubaheruka kubivuga yabivuze ati umurundi muhe akeneye iki nakeneye yuko ujya ngo muri Nigeria akora collabo n'abandi zarakozwe Natasha yarakoranye na Fally Ipupa byageze Fizo yarakoranye na Vice Prince byageze si ivyo rero bikenewe rero nukumenya ati abarundi bakeneye ibiki baherera ivyo oyi nibahabwa ivyo bakeneye ukabona ati ivyo bakeneye kweri bavyakiriye bate ucubabaza ati abarundi bifuza iki urabyumva umaze kumenya ivyo bifuza muri bimwe by'iwawe nyene ufise ucubahereza mugabo banje kubiga wowe ufata ivyifuzo vyawe ukibaza yuko ari ivyo vyifuzo by'abarundi aho bawibeshe urabyumva wewe nyene mutwe wibeshe wewe nyene mugabo pour le moment impanuro nohereza abaririmbyi ayo mamiliyoni mwahora mugenda gukora ama projet hari mwakoze imi projet byunguka urabyumva umwene gigo arakeneye kubona imigambi ya Satubi arakeneye kubona imigambi idahwanye n'umuziki ariko ararangura kandi imuhereza inyungu direct ziri palpable ikiraro cyanje ninagikubita hariya hari imiryango izoba ibeshejweho n'ico kiraro ayo n'amateka urabyumva namandabereka imirima nidugiye ruguru hari abantu bari kandi bafisemo inyungu nini nuko tutahuriye mu rugombo ndakwereke imyumbati mfise ingene ngana narimye hegitari 2 z'imyumbati ibiharage byarimo byarapfuye kubera imvura n'ibigori byarapfuye urabyumva kubera imvura ubu ingoma cyo tugenda ahantu akavido zo gashirako ndakwahira ibigori uza kurya ahanyena je mu murima mwitongo rya sokuru rya Simbizi ngaho neza cyane ndakwahira ibigori wewe uje kurya urabyumva asante kandi je nemereye aba super fan banje yuko ninimbura imyumbati nzobagira umunsi mukuru wo kurya ubugari nzohamagara abafana banje aba super fan babishoboye duhurire kwa Muvayo ducumba ubugari bunini bwavuye mu murima wande wa Simbizi urabyumva so rero novuga rero yuko uno munsi abarundi barifuza kubona umuririmbyi abahakazi ibintu byose Satubi yavuze ni imigambi yo gukora amafaranga mu baririmbyi none abandi baririmbyi bateye imbere barahereza akazi amahera akaca bagarukako apana ngo nzomuha akazi ngo ariko nteguye sho cyanke iki tegura indi migambi itike z'indege ni Satubi zidandariza ugiye hajya usanga ari we yicaye hajya cyera amubwiye ati bayi Satubi exemple y'umugambi uri simple namuhaye agire maison y'abatezi bakarabasasi uno mugambi uri direct kandi branding yawo man inzu ngazi keneye gukubitwa karabasasi ni nyinshi ashagira maison karabasasi bwati umuntu wese ubujumbura keneye karabasasi nziza ati Satubi abariza kwa Satubi karabasasi Satubi karabasasi fresh nene yarapakuruye nyabara yapakurura hari yabo yapakurura umuropozi ntari umuropozi Satubi kuropora sawa ntiyaropora ariko aroporera abagiye kubaka neza cyane eske inyubako nizo yana karabasasi achafata rero agire branding yiwe Satubi karabasasi fresh hamwe abantu ze turibuka bidondo mikeke me bidondo urumva izina ryiwe siri ntigari nini ya cyane gose sivyo mugabo nawe wene byaramubesheje nubiramubesheje n'umugore wiwe afise bidondo fashion yumvira rero vate nka Satubi achafata nawe bara amafaranga aronse mu kwezi kumwe gusa YouTube ko fata bari maririmbyi banja haba kuri 1xbet canke kuri ntuze agagira mezo ati Satubi karabasasi na kabiro gusushira ngaho n'abakozi baza gutora karabasasi bakoresha namba n'umucanga n'isima n'iki ntumbaze ni ibintu ugurira muri Devi mafaranga baba bakuzaniye
Me akabazi kasadbi karabasa tuyisanga aha fresh gakoresha imbuga zawe ko ukoresha izo mbuga hari video azafatuka ngo araje ngo aravuze akaza imiziki no fata umwanya uri kurasigura karabasase ukicara ukavuga ati mezo yanje iri ngaha ukene ko tuguterera iripu rya karabasase n'amafaranga ya bon abarimvye ubu abafana nibagikeneye ivyo bakeneye ubu umufana umuntu akeneye kandi kwigishwa jewe nararusha no kwigisha abantu niyo mpamvu nacenja mu bikorwa ubu nibabona ibigurube vyanje intama niki ngani babibona bazovuga bati reka tuje mu makanda yiwe tumukurikire uravyumva babibona babonye nduze gacambwira abantu ati okay fata ijya mpene kerera tuyige bya bindi kumbe gacwaro n'imene nanga urabyumva iyo niyo migambi uno munsi nivyo umufana w'umurundi yifuza kubona kugira n'umwana wiwe azomukubite gukora imiziki mu gihe tucidoga tukiboboteza dusaba ama iPhone Pro Max kugira twifata ama video turiko turarira urazikurira gusaba umukopo muri iPhone 14 Pro Max kana vuvene akadeni umukopo agamuna gati nabuza ama mega ufise iPhone guti Pro Max telefone miliyoni 10 nubugesera urabumva ugasanga iyo telefone miliyoni 10 uri kurayidogera ko uri kurayibobotezako urumva izo yishu tuje mu zindi story tuje mu bindi tuzingurura indi page kandi iyo page samajambo niyo mpamvu nakubwiye ati Fizi tudugane ubone ibyo ndimwo nubu urabona ingenese yes kuni konse urabyumva yes gusa sinarinzi yuko nza kuza haguye imvura ndadugana ibiboti botine Simbizi zose mavumba ndibaza bumvise reka ndagushimire cyane nanjye Fizi sawa mwe nibaze ko mu bindi biganiro bizokurikira tuzoza tubazana izindi content zitandukanye Simbizi murabona ko ari umwigisha mwiza kandi abatahuze ijana kwijana yes kuri microphone wari kumwe na Fizi Killer ndi kumwe na Simbizi wa Semavumba ciao